Mwaramutse mwebwe mwese muriko mukurikira ikiganiro Club de la Presse, ikiganiro c'urunani rw'amaradiyo Inzamba, RPA be na Television Renaissance. Kaze muri kino kiganiro kigira 89. Ni gute ubwigenge bukumenyesha amakuru bwosubira guhabwa ikibanza? Ico nico kibazo cakoranije abahinga mu bamenyesha amakuru eka n'abahinga mu mashirahamwe adahanira ibyicaro vya politike bakoraniye i Londres kuva ku magenekerezo ya 10 na 11, aho hari inama ijanye no kuraba ukugene ubwigenge bukumenyesha amakuru bwifashe ku isi. Iyo nama rero yatunganijwe nako n'ibihugu vya Canada n'igihugu c'Ubwongereza, niyo yabaye intandaro uno munsi kugira turabire hamwe ukugene ubwigenge bukumenyesha amakuru bwifashe mu gihugu c'u Burundi. Mbega vyoba vyifashe gute uno munsi mu gihe bigaragara yuko atako vyifashe mu gihugu c'u Burundi, aho abamenyesha amakuru bagenda barabuzwa ubwigenge bukumenyesha amakuru? Ikinyamakuru cigenga Rudendo uno munsi, ikinyamakuru Iwacu cari gisigaye, bikagaragara yuko kiriko kiraburabuzwa n'urwego CNC rujeje gucungera uko amakuru atangwa mu Burundi, bakagacagiriza yuko gitanga amakuru ahengamye. Mbega uno munsi twogira tuti ubwo bwigenge bukumenyesha amakuru butariho bufise ingaruka zingana iki? Ico nico kibazo tugira tuganire n'abatumire turi kumwe hano muri studio. Umutumire wa mbere akaba ari Hermes Ntibandetse, akaba ari umumenyesha makuru wa Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Mwaramutse neza Hermes. Mwaramutse neza Patrick, mwakoze dutumira kandi. Mwakoze kutwitaba. Undi mumenyesha makuru turi kumwe ni Desire Tunyimana, akaba arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru rwa Radio Inzamba Agateka kawe. Mwaramutse Desire. Mwaramutse Patrick. Ngire ndaguhe ikaze muri kino kiganiro. Urakoze cyane. Reka nce nguma iwawe Desire. Kino kibazo kijanye n'ubwigenge bukumenyesha makuru ni kibazo nkora mutima koko uno munsi abarundi bagira bati ivyo babisa nuko muri bino bihe atako vyifashe. Mbega wowe ubinsiguro nyabaki vyifashe gute muri rusangi? Wabivuze ntako vyifashe kuko umwuga wo kumenyesha amakuru tugiye buke tukerekana ingene vyagiye biragenda, biraboneka ko mu Burundi buri mwaka ugenda atakaza kanovera. Mu mwaka wa 2015 murazi yuko amaradiyo yigenga RPA, Isanganiro, Bonesha, Tele Renaissance zaraturiwe. Zimaze guturirwa murumva yuko ntizabaye ugukora kwawo vyari birangiye. Naho mu nyuma Isanganiro yasubiye gukora, ngira atavyo nyene tabigaruka kuko uko ikora si novuga yuko ariko yari isanzwe ikora. Hanyuma mu nyuma twagiye turabona haba kuborabuzwa kw'ibinyamakuru, radio BBC irugagwa, mu nyuma radio Ijwi rya Amerika irugagwa, mu nyuma radio y'Abafaransa iragabishwa, ikinyamakuru Iwacu kiragabishwa. Mbere haraba n'imyerekano mu Burundi y'ukwiyamiriza ibinyamakuru by'Abafaransa, atuvuga nka TV5 Monde cyo kimwe na RFI. Tugiye muri ivyo byose duca dusanga mu Burundi mu bisanzwe CNC, urwego rwa leta rujejwe gucunga ingene ibinyamakuru bikora, dusanga ahubwo badashaka ko ibinyamakuru bikora. Ngira wovuga ati n'urwego rwo guhagarika ibimenyesha amakuru, ntituvuge ko ari urwego rwo gucungera ingene bikora, kuko ntibariko baracungera, bariko barafuta. Kandi rero iki bari n'urwego ruje guteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru, niko vyateza kugenda. Kandi rero uko biriko biragenda, Nestor Bankumukunzi atwara rujya rwego azohava asanga asigaye atwara radio y'igihugu, ahava asanga ameze nk'umuntu atwara ibinyamakuru vya leta, kuko ibindi biriko birazimangana. Ariko muri sense bagira bati ahubwo amaradiyo ibinyamakuru vyarabaye vyinshi mu Burundi. Ico nico gira bati kumenyesha amakuru mu Burundi vyaratejwe imbere ngo kubera yuko hari amaradiyo menshi yavutse. Amaradiyo menshi yavutse arashobora kuba yaravutse mu ciyumviro canke akavuka mugo ntagica amarira abanyagihugu. None nk'iradio ivukira nko mu Kayogoro ugasanga ivugira nkaho Imakamba gusa.
iyindi kavukira dufate nko mu Cankuzo ikavugira mu Cankuzo gusa nivyo amaradiyo communautaire afise icamaze none izo radio koko umunyagihugu zimumariye iki kwizo radio zugawe zose nagenda dondagura zavuga mu Burundi bwose abarundi bose bakumva ibiriko biraba mu gihugu kandi zikavuga zidahawe itegeko na leta zikavuga ivyiza bikorwa n'ibibi bikorwa izo radio zarazimanganye kugiye ugiye kuraba kuva mwaka wa 2015 amaradiyo amaze guturirwa radio ijwi rya Amerika niyo yarisigaye ikora be na BBC bakora mu Burundi bwose kandi bagakora mu Kirundi hanyuma bakabandanya berekana ibigenda neza n'ibitagenda neza kubera niko umwuga ukorwa mu nyuma rero barabona yuko izo radio ni intambamyi ya leta idashaka ko ibi bija habona izo radio zarugawe zimaze kugagwa murumva yuko n'ikinyamakuru n'abarundi no gusoma ntibasoma ahubwo gusa nuko bazi yuko journal wacu irandika mu gifaransa ya makungu akabona ibera mu Burundi kandi bikandikwa n'abari mu Burundi si kubera bajya abarundi bari mu Burundi kuko abarundi basoma ni bake cyane mugabo ni abantu ya makungu babakoroni bamariko baravuga bagoma baronka amakuru ava mu Burundi atanzwe n'abarundi bakabona ibiriko birabera mu Burundi ubu rero novuge ko sense akazi sigaye ishinzwe nako gusambura ibimenyesha makuru yo kubiteza imbere kandi rero nkuko nako ndabivuga burya uri kuratema ishami wicaye ko uruhira gukoroka burya Nestor wa mukunzi ariko atema ishami yicaye ko ni hasigara Renouveau hagasigara iwacu murantunga hagasigara Renouveau hagasigara ubumwe hagasigara RTNB ABP hazo basigaye iki mu Burundi koko ntiwumve ko ari ngihe byo bisigura ko n'igihe basubiye nko muri RTNB yaho zakora agasubira kicara kubera atakinda zo bariko rakora azariko atwara ibinyamakuru vya leta gusa atakinyamakuru cigenga gihari ni ibintu rero biteye ubwoba burya abantu ariko barabona ingorane zihari ngira turabishikako ingorane zihari ni nyinshi cyane Patrick ku buryo igihugu gishobora kugwa mu manga kuba badafise ubabwira ati nyabuna iyo umuntu atagira gihanura ni kibazo gikomeye ko kujanye n'ingorane cyane cyane muri bino bihe turiko tuja mu bihe by'amatora aho amaradiyo inaniza amaradiyo zisabwa gukora ukuri kwamye Hermes Desirati ibintu nako vyifashe mbe none babamenyesha makuru haraho mwagiye abamenyesha makuru batari bake si gaseshuro muri ubu ntibakora nkuko barakora kera bazi ko benshi babaye barondewe bamwe barafatwa baragira gute gushikaho bahunga igihugu cy'u Burundi nivyo aho turi mu buhungiro turagerageza gukora kugira ngo abanyagihugu baronke inkuru uko barazironka teze yavuze amaradiyo 3 yaturiwe 4 hanyuma n'ubu turagerageza gukora uko dushoboye mugabo uko twabishaka gukora siko tubikora kuko turi kukataka ku Burundi yavuze ati amaradiyo yaraturiwe za RFI ziragabishwa BBC rugagwa ijwi ry'Amerika rugagwa ego ibyo binyamakuru byarahungabanijwe ariko hamenyesha makuru muracariho turacariho kabisa turacariho n'abanyagihugu borema kuko inkuru bazoma zironka uko zatezwa kuronka naho tutakora nkuko twasize gukora mu isanzu no kuvuga ikibazo cabaye hagati ya leta y'u Burundi n'ivyo binyamakuru ariko abamenyesha makuru babandanye bakora turumva ijwi ry'Amerika rikora kumbere ku buhinga ritakora ko mu bisiheze BBC kujya nyene humura inzamba none uno abamenyesha makuru naho bakora mu ngorane ivyo ari byose baravuritse ariko bace biga gutambuka ivyo ziza none tugira tutabamenyesha makuru uruhara rwabo ubwo barungana iki kugira ngo ubwo bwigenge bubandanye barashaka ibi inkuru ziyadushizemo byatumye ahubwo duca ubwenge gusumvya urabona ko mu minsi heze yari amaradiyo avugwa mugabo uravye imbuga ngurukana bumenyi zihari ubu abanyagihugu barakurikirana amakuru neza bakanakurikirana n'abamenyesha makuru reka bavuga amakuru yabo baragira inguvu bakavuga ati bamwe inkuru yirukana bacariho baratubona tuko turavuga kandi tukabashikiriza amakuru agezweho hanyuma ribaze yuko ivyo bagize ntivyaduciye inkokora ahubwo vyaduhaye inguvu gusumvya gukora uko twadukora ubwa mbere uravye n'ubungene twage habaye nuze nouvelle technologie ko bamesha makuru ngiribaza yuko n'abanyagihugu barema naho tutari hafi yabo naho tutaja kubaha micro kugira bikore mu gahugo bonyene mugabo nibaza yuko tugerageza gukora kandi batocika inkokora ama tugwiza inguvu ahubwo mwavuze byo matora
ya mwaka 2020 timaze tubashika ko navyo nyene Turagaruka mu gice cya kabiri ca kino tubereke abanyagihugu turacariho kabisa kandi n'ingufu twazifise kubashikira nivyo bidadukundira neza tuvugana amaso mu yandi mugabo turagerageza kubiga bwa none kugira ngo amakuru yaronke ukuri kwamye kandi kugihe. Yego Desire, Radio Nzambe iheruka kugira isabukuru imyaka ine umwana yavutse abageze kuja ku ishuri. Iyo myaka ine amaradiyo amaze avukiye mu buhungiro, uno munsi mwagira muti ntaco mwokwishimira? turishima kuko twakoze byinshi kuko igihe baturiraga amaradiyo ntibari bazi yuko tuzosubira kuvuga ngo abantu batwumve mugo bari bibagiye yuko uko iminsi hera ariko havuka ubuhinga uko umunsi uhera ariko umuntu abandanya yiga twarize kandi twaramenye kuko nta muntu n'umwe yarazi yuko ushobora gukora ugakoresha amakuru ufise telefone yawe ngendanwa gusa mu Burundi twakoresha ibintu bihanitse cyane amafaranga menshi cyane ariko twarageze ahantu turabona yuko twari tukiri inyuma ugiye no kuraba uno munsi twarateye intambwe ikomeye cyane novuga rero ko iyo myaka ine tumaze turiko turakora dukoresha ubuhinga tutakoresha mu Burundi ni imyaka twigishije ibintu byinshi cyane kandi n'igihe cyo canke igihe cyo twora mukadusubiye mu gihugu cacu ni ibintu byo dufasha cyane kugabanya uburyo twakoresha kandi tugaheza tugatera imbere gusumba ko twahora uno munsi ugiye kuraba nta warazi yuko umuntu yicaye icendajuru uno munsi yokurikira amakuru y'inzamba canke humura nta warazi yuko ijwi rya Amerika ryugawe mu Burundi bobandanye bumviriza amakuru kandi bakayumva bakayahabwa n'abamenyesha amakuru babinonosoye nta numwe yarabizi leta yarafashe ingingo zo guhotora umwuga zo guhotora abamenyesha amakuru izi yuko ibahamvye mugabo abamenyesha amakuru baragize gutambuka kandi batambuka neza ntibatambuka nk'abantu bamugaye bagenda bagororotse nivyo bakora biragororotse kandi tugira n'Imana abo tuhereza barabishima kandi rero nabo nyene bashatse kutuzivya nabo nyene ivyo dukora baravyumviriza mu gitondo saa sita no mwijoro kuko turabona hari ibimenyetso bitwereka ko batwumviriza kuko hari igihuza wumva bagiye muri radio y'igihugu bakagenda kubeshuza ivyo twavuze kubera bumva ko biriko birabasubiza hasi kandi ari ukuri ugasanga mbere bariko barica n'umwuga wo kumenyesha amakuru kuko siko bigenda mugabo kubera ukora mu radio ya leta uno munsi gusumba mu yindi myaka urategekwa ugakora icyo gutegeka nibaza rero yuko kwiyumvira yuko umwuga ushobora kuwuhamba ukoresheje igikenye cya leta gusa uno munsi ntibigikunda kuko aho umuntu wese aherereye naho uba wicaye hariho naho bari mu mazi urashobora gukora amakuru abantu bakayaronka nico gituma rero ahubwo bogerageza bakareka gutumwanya ko novyita ko ari gutumwanya kuko uno munsi akazi kagenda neza kandi abadukene bakatwumva neza. Hermes Desirati ababuza abamesha makuru gukora ni gutumwanya gute uno munsi abantu bidoga haba amashira adanira ibicaro bya politiki kandi umamenyesha makuru bati ubwa bwigenge bwo guserura icyumviro nta bukiriho gute kandi hariho aho abamenyesha makuru bavugira haba muri izo mbuga ngurukana bumenyi nuko nta bukiro kuko ntitwisanzura mu kuvuga ngo twatuvuga kera turi mu gihugu iwacu kuvuga ko naho tuvuga ibyo twateza kubwira abanyagihugu siko bibashikira neza uribuka iyo bavuga ati aha n'aha muri cendajuru habaye ikibazo twariruka tukashikayo hama munyagihugu ari ahari tukamuha mikro akavuga bien akavuga neza ikiri ku mutima donc bimwe ubwigenge bukumenyesha amakuru nawe ivyimviro vyiwe akabiserura atangorane mugabo no munsi naho tukora gutya urabona ko ariko no munsi murabashikira turabashikira mugabo uzahumura mu nzamba turumva ego turabashikira kako turabashikira mugabo uko tubashikira ni bwa buhinga bwa none buriho naho ubundi kare iyo muvugana amaso mu yandi umunyagihugu yavuga yishimye atakibazo afise akakubona nawe ko muri no munsi naho avuga ingene aja kumviriza amakuru yiwe urazi ko bitoroshe ayumviriza yinyegeje nukuvuga ko ubwo burenganzira bwo gutanga amakuru ubwo burenganzira bwo gusura ivyumviro hacarimwo akantu gahaze kubera intwaro tuzi ya nkuru nziza tumye abanyamakuru bahunga igihugu cabo
mugabo ikibabaje nuko baturiye inzu inyubakwa bakumenagura mashini bibaza ngo bishe umuntu mugabo nibaza ko bihenze cyane gose umuntu agomara umuntu kandi umuntu naho vuga ati turere RPA abantu bagomara abantu bagumaho nibaza ko nabo nyene bicuza igituma baturiye ajyamazu mugabo abahakorera bakabaca mu minwe y'intoke. Tugira tuti rero uno munsi kwabaye kwihenda nkuko Desire bivuze kwabaye kwihenda gushaka kuzivya nkuko bivuga abamenyesha makuru no kwihenda kubwawe canke ababikoze barashize kwihangiro. Ababikoze nibaza ko ari ubwenge buke kuko bari bazi yuko tiyo maradiyo bakirukana abanyamakuru ubuzima bwacu buheze kuko Desire bivuze ariko nibaza ko bihenze kuko uno munsi umunyamakuru wo muri RPA muri Mwisanganiro muri Bonesha FM muri Renaissance ubu barabakurikira ariko baravuga nibaza ko bavuga ati twarihenze kuko twaturiye inzu abo twatse kurondera sibo twarondeye sibo twaronse nibaza yuko ni Imana yacu rugira byose yatumye gushika no munsi kuva muri 2015 sivuba imyaka 4 nkuko muvuze ko inzami maze imyaka 4 ikora si mike koko ubu unibaza ko nabo nyene bicuza kubera twagize ibi kandi vya vyiyumviro vy'abanyamakuru bagoma babishira ahabona amanuze abanyagihugu bakisigura batanga ivyumviro naho batabitanga nkuko bateze kwitanga nibaza ko nova barihenze. Desire abashatse kubuza ibinyamakuru gukora mu Burundi barashitse kuyangiro ryabo kubwaho. Nibaza ko atagiye bashitseko kuko iyo barishikako ntituba turiko turavuga ngo batwumve. Bashaka ko amaradiyo atazofa asubiriye gukora. Bashaka ko abamenyesha makuru batazobasubiye kumvikana muri ajya amaradiyo. Bashaka yuko umunyagihugu adasubira kumva ibitandukanye n'ivyo leta iriko irabesha abanyagihugu. Uno munsi rero nta hangiro bashitseko kuko leta yivuze ibintu bitari vyo, leta iriko irakoresha uburyo bw'igihugu nabi, leta iriko irahereza ubutare abantu batagiye mu mahiganwa, leta iriko iraduza igitoro, iriko iraduza iki niki abanyagihugu atamikoro bafise, turabivuga tukanerekana ingene vyateza kugenda. Ico naco bashaka ariko kiriko kirakogwa. Nukuvuga rero yuko ibitagenda neza biramenyekana. Mugabo hari kumbure kandi rero aho bihendera aho leta idategera ikwiye ahubwo no gukunda ayo maradiyo yashatse kuzivya nuko bugiye ufise umuntu agukebura uri umuntu afise ubwenge n'umutima bikora neza urahindura ugahinduka. Twebwe rero ibigenda neza turabivuga twama twavuze ivyo leta iriko irakora bigenda neza. Iyo leta iriko irazana umugambi nk'ubunya kugwanya korera iriko iratema itongora mu gisagara ca Bujumbura muri za Cibitoke, umushikiranganje w'amagara y'abantu umuvugizi wiwe agatanga ingene akavuga ingene abantu bo kwifata mu gihugu tuba mbere mu kubishikiriza abanyagihugu bavyumva. Tuba turafasha leta gushikiriza imigambi yayo abanyagihugu. None turabansi bayo canke turabakunzi bayo. Turabakunzi b'abanyagihugu kuko iyo ni neza abanyagihugu bakeneye. Iyo bariko bararondera amazi meza, iyo bariko bararondera politike nziza y'igihugu, iyo bariko barakora ibikorwa vyiza vy'igihugu, turabishikiriza abanyagihugu bakumva aho igihugu cyabo kigeze. Ariko rero kimwe badakunda ni ya mabi bakora, ni hahandi bagenda bakica abantu, ni hahandi bagenda bagafungira abantu busa, ni hahandi bagenda bagasahura ubutunzi bwa leta. Iyo tubivuze tuba dukoze aho bagwaye, baca batwita abansi. Mugabo rero twebwe umwuga wacu ni kumeze, ntidukeneye ko badukunda, ni mugo nibubaha ivyo dukora. Imbere ko tuja mu gice kigira kabiri cya kino kiganiro uno munsi biragaragara ko mu banyagihugu hari ububabare cyane cyane ufatiye ku ngwara ya malaria itemi gatongora mu gihugu ariko bamenyesha makuru bari mu gihugu yakumbure namwebwe muri muhungiro iyo malaria ivugwa yuko yabaye ikiza ntivyumvikana neza kugira wa munyagihugu ari karababara ashobore kugira ati abamenyesha makuru bariko barahatubera mbe ntimumva yuko abamenyesha makuru no munsi hari agagihanze kujanye n'igikorwa cabo. Navuga atagahaze gahari Patrick kuko twebwe nkaho mperereye mu Nzamba malaria twarayikoze turongera turayikora ariko n'ubu nyiracariho
umunyagihugu ari ku musego ikibabaje abamesha makuru bariko baratuvugira turiko turabavugira ikibabaje mugabo nuko leta itemera yuko malaria ari kiza umva ya maradi ari mu Burundi ntazopfa avuze yuko malaria ari kiza ya maradi ari mu Burundi kuko azobaciye kubiri na leta baca batamba kubiri mugabo twebwe turarondera n'abahinga bakerekana bafatiye ku biharuro yuko malaria ari kiza mico gihe rero leta ntibiri kwitaho abijeje kwitaho kubera ucumengo babivuze umenye igihugu kigiye mu yabira kandi n'ibihugu vya ruture hateye ikiza baravyemera iyo haje umuyaga ugahitana ibintu barabwira n'abantu ati muraraba ahubwo aha muhimuke mu ndwi zibiri hazoca umuyaga umwe uzohitana ibintu vyose mu Burundi haraza malaria bikiza leta ntiyemere ko ari kiza kandi biharo vyekana ko ari kiza twebwe mu radio yacu turabivuga mu nzamba muri humura biravugwa mugo murajye maradiyo ari Burundi ntabazofavuze ko ari kiza kuko leta itarabivuga nukuvuga ico leta itavuze ibaza ngo bakivuga nukuvuga rero yuko uno munsi cene navuga akazi kacu tuko turagakora uko kari hasige ko leta rero nimwe navuga tukwikebura twamatiko tureke bati nyabona emera ko ari kiza ahubwo utashoboye kubera umaze kuvuga ko ari kiza utabishoboye amakungara gufasha arayirata kuko OMS imaze kubona ko ari kiza iramaze kubibona mugabo leta y'u Burundi tabivuze OMS nishobora guca iza ngo igire intervention yayo leta iteza kwabwira ati ikiza cateye mudufashe ukuntu tugituze leta rero novuge ko abariko baricwa na malaria nibaje kugatwe kaye gato Patrick kicho kibazo nyine amaje gwaza yego ico cingwara ya malaria nibaza ko iyo ataba amaradiyo ari ngaha yahunze abantu bamaze gupfa kenshi mwari twavuze za Wanza za aho ibice nka 80% ari bagwaye mu gihugu cyose dufate igitangura gusanga abaganga basanga muhira kubavurirayo ubu rero hoca kuva mu kwezi kwa gatatu ni nkikiza mu isanzwe twarayivuze umwanya munini yagushikaho na leta ishinga amasite bavuriramwo bakakura mu mihani wabo kwera kwa muganga ari kure akabashinga amasite bavuriramwo ariko ko yabivuze leta nishaka kuvyemera gishobora kuvyemera kubera umengo dukoza ahantu babara itanaka ni babandi bamavuga ibitagenda neza mugabo nibaza ko ari byo nkuno munsi kandi twebwe ku radio wacu tazi ko dufise cyo bita edition special kuri malaria gusa cyo kwira nk'igihugu cyose twerekana aho icyo kingwara malaria igeze nigeramiwe naho bo ariko baragerageza kuyigwanya naho nakongera nti ubu rero umunyagihugu wamwe ari ku musego akitswe niyo ngwara malaria arahagira ati abamenyesha makuru barahatubera kubona bariko baravuga ingorane twe dufise aza kwimvamo yuko abamenyesha makuru ataho mwagiye ntaho twagiye vraiment baravyumva neza cyane gose kuko tuvuze ibubanza tukavuga imakame tukavuga mu Kirundo urumva ko tusa nabagiye igihugu cyose nibaza yuko abanyagihugu baja kurema akavuga ati naho bahunze baratujyamako baratugera ko baradushikira ari naco gituma washaka n'abajeje intwaro n'abaje magara abantu ubu nabindi bariko barikebuka mu gushikira abanyagihugu kwavura bamaze gushinga amasite bakakura mihani wabo bakabigenza hamwe nuko babona ko ari kibazo ciyo ngwara malaria Mbona shaka tukanavuga yuko niyo miti ya malaria baronka abanyagihugu tubageza kwereka ko bategeza gufata icyo iyo bita ikire yose uko hari usanga bagabanganya ari babiri mu muryango ugasanga umwe anyuye agace yangwara ntihere burundu nukubigisha ubundi umwuga wacu turabaha inkuru tukabigisha uko bokora kugira ngo iyo ngwara irandwa n'imizi. Hermes ntibandetse nibukise yuko urumisha makuru wa Radio Publique Africaine cy'abanyagihugu turi kumwe muri kino kiganiro na Desire Tunyimana arongoye uruganda kumisha makuru rwa radio Inzamba agateka ka kiganiro ni Club de la Presse tuje mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro kigira 89 turiko tuja mu bihe vy'amatora muri kahise turazi yuko Desire hageze ibihe nk'ibi by'amatora abamenyesha makuru ariho baba bageze gukora akazi bagakorera mu nani bakerekana bwa bwigenge bukomenyesha makuru cyane cyane mu bihe by'amatora mbe uno munsi siko bizogenda amatora y'uno mwaka uza mubona hazobamwo ubwigenge koko kugira abantu bamenye ibiko biraba mu gihe tuzi ngo mu Burundi ivy'amatora ari bihe washaka bya by'ubwicanyi ubwigenge budahari no munsi umwaka wa 2019 sibwo buzohaba mu mwaka wa 2020 ahubwo umwaka wa 2020 amatora azoza kugira ataka inyamakuru cigenga na kimwe gihari mu gihugu ivyo navyo bifise inkurikizi nyinshi cyane inkurikizi z'uko
ubwa mbere murazi yuko iyo bariko baritegura amatora abanyapolitike barashikiriza imigambi yayo ntibayishikiriza abanywanyi babo gusa kuko muri politike urashikiriza umugambi ukawushikiriza umunywanyi wawe ariko ukawushikiriza n'abarundi bose kugira abawushimiye bagukurikire bagukurikiye rero uburi uraronka abanywanyi bazi wawe niya politike umuntu abafise naho kenshi mu Burundi badakurikira imigambi bakurikira abantu ariko hari abantu bavuga bati uko afise imigambi myiza uwogerageza akamuji inyuma ndumva ko yava mfasha ivyo byose bica hehe ntibica muri kampanye kubera kampanye usanga imana nk'indwi zibiri ivyo bica mu maradiyo abantu nyamigambwe imigambi gatanga projet de société ariko no munsi mbwira ahantu babona umusenere bakirukako ahantu babona umufrode bakirukako bizoborohera koko kuronka umwanya ungana nkuko amateka bivuga na CNDD-FDD muri televiziyo y'igihugu muri radio y'igihugu ko tubona ko atazindi radio zihari zo bahijambo reka ko tuzi ko mu kwiyamamaza ko mariko murabivuga yaba no umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD mu kwiyamamaza igiriti tuzobazanira ubwigenge gushikiriza ivyumviro busanzwe buriho abanyagihugu bagaheza bakavyakira uko ibyo bihe byo kwiyamamaza murabona yuko abanyagihugu bari bati namba hariho ababesha hari abagira gute ivyo abanyagihugu ikibabaje kandi nani kimbabaza nuko bafata nk'ibijuju kandi ari abantu bafise ubwenge kuko umunyagihugu ibiko birabona umunsi arabibona abona itotezwa ko babera mu gihugu iwabo ahaherereye arabona yuko uno munsi mu journalist agiye kuri tele agiye kurondera makuru abona ko hari abantu bimbonera kure zibaherekeza kugira bumve ivyo bagiye kuvuga nabo banyagihugu uno munsi abanyagihugu barabona yuko umumenyesha makuru atacidegemvye uno munsi barabona yuko ya maradiyo bakunda bizera atakivuga atakibashikira sivyo none bazovuga ngo iki bazovuga ngo hari ubwigenge ahubwo ikintu kizoba mu Burundi naho bazofata isanduku bashizemo ama bulletin de vote bagacuranura bakamera canke bagaturira nta numwe azobishikiriza kuva mwaka wa 2005 mwaka wa 2010 harabaye synergie de media urunani rw'abamenyesha makuru isi yose yakuye inkofero iravuga iti ibintu bwa tubibonye mu gihugu abamenyesha makuru amaradi atandukanye bose usanga bagize umwe bakaja hamwe ntabwo byari bwakaboneka atari mu Burundi uno munsi hazogirwa abamatora ataradio n'imiriki iravuga baravuga ngo ariko barategura ngo synergie izoja mu nde izoja mu radio y'igihugu izoja mu RMA FM izoja mu isanganiro yateza kuba yigenga mugabo itigenga kubera ibihe Uburundi burimo nukuvuga ruko rero nta kintu na kimwe ahubwo hazoba ibibazo bikomeye cyane bikomeye gose haba ku munyagihugu haba ku munyamwango ariko ari yamamaza kuko amaradiyo afise uruhara rukomeye cyane gose mu gihe cy'amatora imbere y'amatora no mu gihe cy'amatora amaradiyo niyo banacako kugira bashikirize ibyavuye mu matora hanyuma wewe aho hantu uca gushikiriza ibyavuye mu matora nta muntu yaciye kugira avuga ingene ibyo amatora biteza kugenda none abanyapolitike ahubwo bazoja no matora novuga ko ari nukuruhinda niko novyira reka turaca tugaruka ku muti wavyo Hermes uno munsi muravye uko vyifashe tuko tuja mu muhe vy'amatora harabagira batahubwo mu misiza ibintu bizotera vyunyuka uno munsi ubiravye niko ko bizotera vyunyuka canke abanyamakuru bagiye kongereza inguvu nyabona kugira ngo bwa bwigenge butabonetse mu bihe by'amatora buboneke mu bihe by'amatora nyabona izo nguvu zagowe kuko urabona muheje kuvuga ko iyo amatora abaye araba synergie de media inaniza amaradio agakwira igihugu cyose mugani baza ko ubu nkuko zizaheje kwivuga yuko ikinyamakuru iwacu nyine kigenga kezo kugabishwa naco ni kimwe cyonyine gusa citwa ko kitavuga donc cyakorera ku gitsure ca leta mugabo urumva biragoye ni ikinyamakuru na igihe Watch TV nawe ntizoshobora gukora byose nibaze uko uno munsi
urabona nk'ubu amatora yimirije umwaka hasiga umwaka amatora yimirije abanyepolitiki baje ku maradiyo iwacu bagaharira umwe wese akerekana icazo asumba uwundi mugo no munsi bamwe bita amadeba uno munsi nta burenganzira bafise bwo gushiza ivyumviro vyabo ndazi ko bifise byinshi mugabo bavugira hehe bavuge kuri Rema nico bivuge kuri Radio Nationale y'igihugu bavuge ku Isanganiro ntibavuga bisanzuye warabonye cagiye yari ndi akora mu bushanje bw'intwaro hagati umwe hari kavuga atanga iganiro baca musora bukwi na bukwi urumva ni ibintu bibabaje cyane gose ku twimije amatora mugabo batazoshikiza ivyumviro vyabo bisanzuye bivuga yuko sinovona amatora azoba sinamatora azoba twavuga ngo ni nkinamico mugabo ni ya matora nkuru zanye ndavuga ati nase umugambo wanje watsinze nkuko vyahora nubundi yarayiba birazwi naho twagira inani z'amaradio amatora barayiba bigagira buryo bikavyavuzwe n'ivyo mu rero ntibizovugwa kizoba kamezo n'ingoma avuga ati kujya 2015 yatanze batanga ibintu ze amanota nke vyagenze na rwasa bakamuha amatora z'amanota atinze cyo kurunze ku tuduge tuja ku muti wavyo umuti wavyo nuko boreka abanyagihugu bagashikiza ivyumviro vyabo bakako n'amaradio nuko yene ari mu buhungiro amaradio agashobora gufasha abanyagihugu n'abanyepolitiki bagashikiza ivyumviro vyabo umunyepolitiki ari Bujumbura nimba humura canke nimba inzamba canke Renaissance imurondeye ari avuge akari ku mutima wiwe are gutinya igitsure c'umugambwe CNDD-FDD gutyo bazovuga ati reka tubareka bavuga aho bashika ivyumviro vyabo hama abanyagihugu bumve aho bahagaze niba bazotora bazabatora umuti Desire ati boreka abanyagihugu bakidegemvye mbe umuti wo rindira ku butegetsi wewe ubuti ega wafashe ingingo iri mu makosa niyo yongera kanikosora nuko gusa bigoye kwizera ko CNDD-FDD ifata ingingo ikayisubirako ariko umuti wari uhari wari iki wari uko bareka amashira hamwe yigenga agasubira agakora ukuri kwamye urabona ko hari na za paseme ziko zirugara bagafata amaradio za BBC za Voix d'Amérique za RFI za amaradio yose bakayareka agakora yisunze akaranga mutima kumumenyesha makuru bakareka abanyagihugu bagashikiriza ico bagona namba umunyapolitiki agiye kuvuga politiki ko leta ifise politiki mbi mu nyigisho ifise politiki mbi kwa muganga bakamureka akabishikiriza hama nabo leta ntibibabaze ahubwo yerekane uko ivyo umunyapolitiki yavuze bitari vyo ico gihe hazaba ari kwidegemvya hama baje guhiganwa atambonera kure zicunze aho baje gutora ata mu polisi ahagaze ugakano umunyagihugu bareke ico gihe vyoshoboka mugabo leta bikoze nta yindi nzira ihari kubera leta ni ifise urufunguzo rwo kugurura ivyo yugaye mugabo nta kizene ifise kubagira ati ubwigenge nyabuna buraronderwa abamenyesha makuru bagira ati tuzobwigenge bw'amamenyesha makuru tuzoburondera ku butegetsi canke tuzobwironderera uraburondera nuko tubandanya tuvuga nuko tubandanya dukora nuko rondera bwa bwinyiye bw'iwacu ariko uruhara rwa leta ifashe ingingo ikavuga ngo aho mpagaze ni ngaha ikadadaza kugira ubirengane biragoye ariko ibikora ko inkurikizi nimbi cyane kuri yo no ku banyagihugu iba yitwa kujejwe gukingira leta ni kubita gashi mugo nta kizere fise na nkuru akoko rero Desire hejeje gushikiriza nshenso zako kino kiganiro akoze kuba witavye kino kiganiro n'interano yawe urakoze nanje kuntumira wakoze nawe Hermes ntibanditse kunterano yawe muri kino kiganiro mwakoze uzutumira kandi no hanyuma uzotumira Club de la Presse kaba yagira 89 bakoze abatumire twari kumwe hano muri kino kiganiro mwakoze namwe mariko muradukurikira irindi sango ry'ikiganiro ca Club de la Presse gira 90 azoba ari ku munsi wa gatanu naho utaha